Oui, Dieu donne. Il est bon. Ah, ok. Ariko mumeze neza mwese hii. Ok. Mama gute? Ah, ok. Ok. Uti? Félicitations, hein. Ego vraiment. Mwari mwakoze ikibazo. Ego. Wago félicitations kweli kuronka akazi ubonye. Urazi yuko bitaba byoroshe. Warabaye umuntu w'umugabo wangu. Ego. Kabisa kabisa. Ngaha. Oyi ndabona bakwaye kwa Okay, ni hafi vraiment ni hafi yo muhira. Ndakatana kimwe. Hariho chambre iri vide. Kandi urumva ko uracabikeneye ko amahera ndazi yuko ati utabucaza. Reka nzuraba turaza kuvugana nta kibazo. Turavugana madame. Oya nta kibazo vraiment nta kibazo. Ahubwo félicitations encore une fois. Ego. Hama karibu vraiment karibu turahari. Ego. Hani. Uko nakumvira kera. Ugatwengukiyanura. Intwengu utaherutse kuntwengera. Umuntu wahimutwengeye. Sheri, karibu tuvugane sheri. Ntayo utumwa gumukora. No, karibu kwanza. No, karibu please. Je naho nicara. Ndaje mugabo mpaka turabisubiramo. Ko ntibiherera ngaha. Sheri. Ko washavuye nibiki? Ivyo byose turazi yuko acunda kugirira kibi. Ariko wewe ubona ko wahindutse. Uzi ukuntu muri no misi wahindutse. Reka kumbwira ngo turahinduka. Ibyo arivyo byose wuvugana n'abayegisi bawe. Nari nezerewe. Meze neza ko nemeje kumva inkuru nziza ivuye muhira. Abayegisi bawe. Wewe niba naragwise mu sheri. Ni wowe nyene nta wundi. Uravyumva? Ivyo abayegisi no ex ni ex. En fait ni petit frère wanje. Petit frère wanje yari yarundi akazi. Ndaramuguteye inkuru mudatse nturamubona ariko. Ndaramuguteye inkuru yari yaraje amashuri. Arondera akazi biranka arapostura ahantu henshi biranka. Mugabo hari ishure shasha. Ishure shasha y'Abakenya yaje gutangura ino. Rero yarize ibintu bya pedagogie. Rero yakoze ikibazo. Telefone nyine uwaje umva ngo ndatwenga naringiwe renezero kuko urazi yuko niba ari version niba ari pantaro niba ari iki hari ukuntu wasanga ariko ndamurungikira rero kuba yarose kuri jewe n'umunezero rero yari kasaba ikintu kimwe kibinyemeza ko ari we kuko itelefone muje kuvugana ubunyene amasaha y'abantu mose mwavuganiye yiyanditse ngaho washobora kumunyereka ko nimba mwavuganye ushobora kunyereka amasaha mwavuganiye cyane ntabona nyene ko ari we Sheri, kumega wariye karungu n'umuzi. Reka tuvyibaze ndamukwereka ariko nta kibazo. Bo banza unyemerere ikintu ngoma ndakubaza gitoya. Donc urumva ishure irigo ku metero amajana 3 uvuye ngaha. Ni ryashasha ubona yubatse hajyanye. Irimo kirakito. Kandi bazomuhemba neza. Rero acarabwira ati ko batarampemba amahera, umva ntibashobora kumara atatangura gukora. Ona kimire misi yose yabiza muri nk'amezi 3 ahetse. Rero yari yipfuje yuko twomuhinda. Ndamubwira yuko ari hari chambre vide mugabo urazi yuko ivyo ngaha twinda kuvyumvikanako. Nanipfuje kukubwira kugira ngo nimba ubona bikunda ndabigusavye. Ko mutombaye ndabigusavye kandi babarike. Ni umu petit frère kandi yaramerewe nabimuhira kandi ni charge igabanutse ku muryango. Rero nagomba azimike chambre gatoyi hama namara guhembwa nawe ndazi ko ari umusore yiyemera nubwo yarafise ikibazo c'ubushomeri atashaka kwipangira iwiwe
azomenya kwisukura hamwe aja mu nzu ntihanuka agakuye mu kirato ngo usange ngo akuye ibirato mega ngo yapfiriye mu nzu. Newe je ntumbona je wivire petit frère wanje nanje. Yego ntaherewe. Yego. Uravyo ano umuntu ari shike. Umuntu ari shike vure musivye nyene ko arafisa ikibazo cy'agashomeri gusa. Navyumva na mugabo ari propre ndakora. Okay, aho rero naje sinobikwangira ari mutoyi wawe. Kuko nawe uhindutse muri no minsi umeze neza. Azoza. Bunyemera shiri bunyemera. Mugabo hariho amashariti. Sharti za bugiye mukobwa bigana ugasanga ngo girlfriend nzobuvuna imikori ko none shiri ntegerezwa ko je nzovuga ufu hano cyane byose no ndamwizeye ndamuzi vraiment uwo mutipe n'umuntu ari ku n'umuntu wanashaka nivyo bakobwa atani byaje mu cyaro ego vraiment n'umwana nzi neza ingene yakuze urabyumva mbabarire cyane wewe nena ukuriye nous on a combien de petits frères ego twashitse duteba mahoro karibu cyane murakoze aha ni muhira wisanzwe ego merci beaucoup ndabona umwana murasa mwatarara mu tutuntu tw'amande murasa kweli okay twageze ngaha dutevye mvuye kumutora namucanyana ku mwaka hama nasi kuvyura rero gitwa Dieudonné bandanye muvugana byinshi kuko cyangwa amaje ku kazi urabona ko cerewe gato ego nta kibazo ndamanze ko Dieudonné ego karibu merci mugiye ko ari muhira merci mufate nka mama nanda ndabona ashimwe isa sawa chérie bye sawa ugira akazi keza karibu rero murakoze uraho rero ndashimye wisanzure wumve ko hari muhira asha nukuri ndabona kweri umwana wo mu gisagara wisanzure wumve yuko ahangaho hari uri nko mu nzu nini wawe hanyuma mu by'ukuri nakwisima isani ariko nubwo nabivuze nyine kubera nyine nyine mukuru wawe uri muramwanje yego nubwo ubona nkuze sinkuze cyane kandi urabona ndasesuka hanyuma ikindi nacyo nkwibaritse mu buzima busanzwe ukunda gufungura iki cyangwa ukunda gufata ikintu cy'ikinywaji kimeze gute? ndakunda agapirimusi agapirimusi kumenya n'akabantu ba ruguru oya kararyoshe kararyoshe nturagerageza ngo unywe akahenesi na tuyoga nyine tw'abazungu nyine ushobora kumwanya ugaca wumva nyine umengo uri mu yindi si hariho iyo nanyoye gusa sinasomye neza ngo ndabe ukuntu byari byanditse ibyandiko gusa kubera ndabona abandi bagenzi bari kumwe twigana nabona bariko barazino nanje naranyoye ndabona biraryoshe ngiri muri itso yo bari ko ukanyoye urumva nyine ko hari ibintu biko birahinduka nyine mu mubiri hanyuma kujyanye n'ifungurwa nabyo je mbona sinzi ko wafata nk'agapizza ndanezerewe cyane mugabo ngo mukwisabira ikintu kimwe gusa sorry twebwe turacari abakene bari nta mukozi dufise kubera urazi Jesse ndaronka akazi nagomba ndagutume nze kugura akantu nyene wumva washobora gufata ko kunywa kugira ucankamuke kandi nagiye ucunzanira mugabo kweri umbabarire ko ndagutumye umushitsi
bahora bavuga ngo umukobwa niwe atawumushitse ariko nta nta kibazo na pe turaba kuko namaze kubona kuri uwo ngaha kandi ndabona umuntu agambuka wenda kuzanira gace numva nshakaga koka kubera mu nda numva ameze ukuntu numva nshakaga koka ariko none jewe koka ntayo nofata kuko kirazira hari igihe usanga nyene hari ibintu nonone banzanira akaji banana yego urakoze Mabuja. Ndarinzanye. Yo, zana bofu, zana ntangorane, ariko ndikora. Zanino. Sane hiyo. Nta kibazo ariko ndiko ndakora nzanira ino. Zana, ntutinye. Ntutinye ntangorane. Karibu. Karibu. Kumushika. Imagi kwa kiwanje. Oya, ingo ndakaguhera hano. Nicare hano. Tuganire, nta kibazo. Ngomba uhamenyere. Kugira ngo fatira nzara turahori. Karikure. Kama ndakugirira ko kwa. Ele que vamos ser seque. Nusitseduke. Nusitseduke. Hiya kutuza n'ibintu by'abashamba. Oya. Icara tukanywera ngaha. Oya raye. Aha ni sawa. Twanzira tugire hasi. Cheers. Rero nuko kwisanzura. Ufite icyuma cibitse. Yo cyane gose. Ni kwa naho umukuru wawe nyine. Uno musekitera urera cyangwa usana we akani ka pink narimenye ni musekitera yera akana ko mu gisagara nenda uragakeneye nkaka agasekitera nkaka je nasanze ari we ugomba gasa neza ugomba gasuka je ntangorane wanje nzo guhindurira mariko zohindusubira warashitse yumva gute turiko je n'umuntu umwe gukora aho kumwe urutima rurakuba kubera mu cyumba ntabwo ubona ko ari hatari aha ntiyateye ubwoba yateye ubwoba
Aya. Ati ubwoba nabwo nisanzure. Honey, chérie. Surprise! Surprise! What surprise? Yeah, good. Come on. Surprise! Surprise! Chérie. Chérie. Surprise! Surprise me! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, honey wangu. Happy birthday to you. Honey, are you okay? Yes. Good. Urakomeye neza mu mutwe? None wowe ntiwamukwiza umwaka tariki 30 z'ukwezi k'umunani. Soma naguteguriye. Chérie. Naguteguriye. Navutse mu kwa 12 chérie. Oh, nari nabirose. Umeze neza? Meze neza. Naryamye saa sita nca ndota nyine mbona ndiko ndagutegurira imenga hageze na imenga no ku kazi babikoze canke ngira nariko ndarota. Usumugati. Mugende neza shiri. Ariko wumve ko ndagukunda. Shiri, akazi keza, bisous. Ndabona kweri waratagase uko twagushitse. Reka none kagutagata. Ndashaka ukuri nabasha. Urazi maze kuronka kimuronka n'ikindi. Jewe uruko ndarumereyemo neza. Gose. Ahubwo ubu mbere maze imisi. Ndi muwo munezero. Abo. Reka rero inkuru zo mu rugo nyene ndabibona rega biragusa vrema. Urazi yose kimuronka n'ikindi. Jewe sinoguhisha. Urazi yuko kuva kera tutahishanye. Ego vrema urabizi kuri umugenzi. Narironkeye iyo bogara y'umusore. Isa gute? Mbere ndamwiyumvamwo. Oya subiramo ibogare atari umugabo wawe. Yoho. Saze kandi wewe. Erega hajya ibitanguye n'ibindi birizana. Ndakubwire imikoshi ibiguhezeko. Oya rega. Hagiye utarara umusheri. Umenga bose barakuraba bakanyunya iminwa. Sengera rero je nanje bigende neza. Naho baramaze kuronka. Je ndamufise gusa nyene. Ntibiratoranye n'umurongo. Bitu. Gusa wewe ubutaravye babandi bameze nabi. Oya rega n'abahungu ntubazi. Nyene kandi niko bisengeranye. Sha uzomunyereke kwera uza kunyereka n'agafoto kiwe. Uzomubona ejo. Je rero aho ngeze. Nukuri urukundo ndimo ng'uwo musore. Kuri na sheri ntatagira nkamwibagira. Oya reka. Yego. Mana yanje. Ahubwo ndagowe. Uragowe kweri je sinumva gusumeka ivyo sindabishigikiye kumucamwo. Aneka shako je numva amahoro yabuze ahubwo manura. Je kweri numva umenga sindabishigikiye vrema. Mukiri n'abajene mariye kweri. Ugacitangura basi nyene numva umenga nyene sinzi. Sindabishigikiye ariko. N'umuntu nyene twagendanye tuzinanye kurakunda kwakuje. Canje sinzi ibintu byagenze kweri muga naho mpanura. Nuko bamaze kugushika nyene nsengera guko ngeza hatemba kundo n'amasazi pe. Ego rukundo ndakubwire naho wogira gute sindota ndekura. Oya reka ntawe noheba nukuri. Aho Shiri wewe ngaha
nari ndagukumbuye kuko urizanye Manawe urizanye nize kwirabira umugenzi wanje ndi kubaga uza nk'umusuma wewe yego kweri aka nakagaye kweri ibi bintu je novyemera nari mfise imipango nuko n'umugabo twambikanye impeta ndamuheba kubw'uyu musore ariko aka gashano k'agakobwa ngo nuko twiganye gace kaba ariko kamutsindira reka nshire mu isumu ya panya mpaka duhigura mpaka kapfuye